ejo bundi naho nta n'ukwezi kurahe muri Nigeria. Nigeria niho harabaye abajene b'abatradere kabisa bamaze kuronka amafaranga araba miliyoni. Reka tunabivuge abantu bumve yuko nayo majambo aba umuntu usanga afise nka 16 millions de dollars umujene moins de 30 ans. Hari n'abantu mutima cyose. Je nk'umuntu avuga iwacu yumve yogira inspiration yo kuvuga ngo nzotunga 1 million de dollars. Mu marundi yumva arankanga. Ibyo mu marundi bakatubwira. Sawa. Bagafatira 1 million de dollars. Ubuze wumva umuntu avuga ngo akura afise yo challenge. Sinza hano nasomye nabonye ko yuko Ubufaransa nabwo n'Ubufaransa yuko uno musari bwo bwa mbere utuza miliyoneri menshi. Oya sinibaza ndabyose. Sinibaza ko Ubufaransa aba miliyoneri benshi ariko barahunga. Barahunga Ubufaransa n'icyo gihugu. Uwo aba miliyoneri benshi i Burayi cyane cyane benshi ariko barahunga baje za Dubai cyangwa muri Amerika. So rero wumve yuko Amerika nicyo gihugu cya mbere gisaba kiyobenga. Ariko uno munsi abakira abantu bafite ama entreprise akomeye muri Amerika turabasanga mu biganiro mu binyamakuru. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye umumo wese nahaherereye. Turi ngaha kugira ngo tuganire namwe inshuti zacu umuryango w'abakunzi ba WeTalk Business. Ndi kumwe na mugenzi wanje Mr. John, canke Dr. John. Muko tumenyereye canke umumenyereye cyane kuri muhira kuri WeTalk Business. Bon, turi ngaha kugira tuganire kunyifato canke ku mico tuba tugenda tubona handi cyane cyane muri monde ya business John ndabaye kazi. Ewan, asante sana, it's always a pleasure. Turi Monday. Tuvuye muri weekend. Tuvuye muri weekend. Weekend irarangiye. Abantu naho just nibaze burya umu entrepreneur aragira weekend mu entrepreneur. Arafata umwanya wo kuruhuka. Weekend sinibaza ko gira weekend kenshi mugabo icyo nzi gusa mukunda gufata umwanya wo kuruhuka. Yego kuruhuka umuntu umwanya awufata umwanya wari wose gusa it was weekend Monday bantu basubira ku mirimo basubira kuja muri monde nyene yo ku working out. Weekend wagenza gute? Weekend was good. It was good. Umuji byari meze gute waratembereye wahuye n'abagize tunga bangahe? Rero bintu gutembera nyine umuntu atembera rimwe ku kintu cyo guhura n'abagwiza tunga bugere n'ikintu gisanga kigeze kuntu ko ndibaza neza yuko muri no weekend kabisa nta numwe twahuye. Nta naho waciye ubona bayicaye karashiringa n'abaguze tunga bagenzi we cyangwa n'ababoss bagenzi we ukavuga ati nakanamubonye. Bon burya rero cyo bivana n'ikintu twita umugwiza tunga uko je nibaza yuko atabona abonye watabona abonye cyangwa nkamubona ugasanga ntawe ndi byose biva ntuzanyinshi n'amafacteur menshi gusa umbereza yuko nico kiri mu bintu usanga bigoye kumenya ati naka bimeze gute cyangwa naka gutya na gutya. So je novuga yuko nkaho narindi kabisa nta kidasanzwe. Hari igihe kimwe nigeze kuba ndiko ndaganira n'umuntu bivanye n'ivyo akora. N'umuntu yakunda kunshokoza cyane ambwira ngo ibintu twokora. Umunsi umwe rero cyane amubwira ni sokoza cyane mu boss mwesha nk'ababiri bagenzi bawe tuze tubiganira nanjye ndabiko nokira. Ashanyori yantana nkaba habiri muze nagenda kunywa akayi ngo cyangwa ngenda kunywa hongo kafe ngo sinzogana ntababonye cyane ngo nawe gashaka ari mu muzinanye ati ubwo wogiye urampeka tujana hama kazura ngwetekana kana kandi kana ati nagashindo gusinde kunywa akayi. Nzobavugisha gute nzobakubitigisha gusa ndabona bice bereza ngaho cyara twebwe rero abaguze atunga bateramira. Bo ntituri ko turabivuga ngo
hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati abantu batanguye kubaza baguza tunga bateramiraga muri bashaka ko batera amakashi ara n'umuntu ashobora kuvuga ati uyu uri kurabaza ngo abagwiza tunga bateramira he nkaho mengo n'umuntu mugwiza tunga nawe abyumva oya ariko umve yuko nyine ikibazo umuntu aba ashaka kumenya kandi umuntu ashobora kunogira amakuru naho burya ngo n'ubutaho n'ubudafise inka ngo aragize nini abana zitaha kera rero barakunda kuvuga ngo bihaye ngo bateramira iwabo cyangwa ngo bihaye ngo basoma mu bamwiri iwabo none by'ukuri je hariho ubwanje nakabazo je ngenda nibaza igihe cyose kubera nkongaye iwacu abantu bitwa ko abantu tuvuga ko twumva ko abaguza tunga bakomeye hari amazina menshi tuba tuzi canke n'ayandi tugenda tumenya n'abari bari mu zino generation z'iwacu canke abadukuriye badusumba ngaho iwacu kugira ubone abaguza tunga kanaka muhure canke umwe materamira hehe biragoye kumenya ariko jewe ndibuka ndamaze kubona umwe mu maso mu yandi ntazo kumuvuga izina sinamuvuga mu izina nahuye mu rubanza hoho na jewe ndamaze hariho nka bane maze kubona turanicarana hafi mu rubanza mu rubanza urumva ubuzima busanzwe bw'inyuma so ndibuka namonye ndi muri sport mvuye muri sport gucyanye ico gihe nagiye ndiruka gusa mu gutaha rero ntanyine ntambuka bisanzwe niko rero kuca ndamubona gusa yari kumwe n'abantu benshi gusa bashobora kuba byari abagenzi biwe cyangwa iki gusa bari maja hagati na hagati ku buryo utitegereje neza abantu bari kumumenya ariko gusa umaze kumubona ku masanamu hehe gusa byari washobora kuvuga ati ibyo ari nawe kandi wumve yuko ari umuntu azwi cyane rwose gusa guys aho iwacu turi muri community cyangwa societe ubona yuko n'ivyo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi bitari tutarashikaho twifuza ariko tugarutse kandi abo twumva ko canke tuvuga twumva cyane ko urumva twavuga ko benshi tutarababona bavuga ko arabaguza tunga canke tubona ibikorwa byabo kabisa twavuga ati abaguza tunga usanga tubona ku masanamu canke kubera nako kundi tuvuga yuko ku marezo sociale tutaragera kure usanga benshi tutanabazi n'isura yiwe utanayizi mubona horo n'umwibara ariko rero hatwebwe tugaca twonga kandi tukagira ikibazo tukavuga duti inspiration ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu kandi burya ntuzokwifuza gutunga umuriyoni kamere ku muriyoni atamuntu arakubwira ko umaze kuwutunga kuba wumva ari umuzigo ukomeye cyane ubuze ikintu gikomeye cyane kuko hari ikintu bavuga bati hari umugani bavuga bati uri mu Congereza ariko reka ngerageze kuwushira mu Kirundi ikintu uzoronka mu buzima okay bavuga ati nta kintu uzoronka mu buzima utigeze ukibona ushobora kwibaza uti none ikintu ntararonka nobanza kukibona gute kandi wumva ntarakironka ariko wumve neza yuko ikintu uzoronka mu buzima ubanza kukibona yaba ukakibonesha n'amaso cyangwa ukakibwirwa ukumva ko kibaho kuko urumva okay dufate nk'umwana ahantu kure cyane ni hehe tuvuga nidusange dukomerekeje abantu gucyanye abantu benshi bakunda gutanga akarorero mu Cankuzo okay ishiha icyamazi reka dufate nkaho nyene nk'umwana yavukiye aho nyene akiga kuri primaire yaho nyene secondaire akayiga ngaho nyene umengo ndibuka neza umenga warashize na kaminuza ishobora kubiri na kaminuza akayigira ngaho nyene nahito biri mu yo ntara ishobora kubiri hafi yaho ishobora kuri mu ntara iri ruhande yaho uyo mwana ubuzima bwiyo bwose akaba yomaranye n'abantu muri bwa buzima nyene bya by'inyumviro nyene ntarigera yumva eka no mu muryango wiwe ntarigera yumva umuntu yoba yafashe indege wagiye gutembera i Zanzibar cyangwa i Dubai no kuvuga ntazi yuko ivyo bintu biba
amahirwe ni menshi cyane yuko uyu mwana nibyo nubwo ubuzima bwo kurota kujya mu ndege cyangwa gutembera mu bindi bihugu kubona n'ikibuga cy'indege ibyo amahirwe menshi nuko atabyo azoshikako brada uranze jewe kugira ngo ikiguzi byansabye kugira niyumvishe yuko indege ari déplacement izindi yeah so rero tugarutse kuri iki rero naco tuvuga tuti abantu bafite amafaranga ntitubabona cyangwa babakire ntitubabona uno munsi biragaragara neza yuko dufate nk'umwana okay nirinda kuvuga amazina abantu ntibavuye biyumva ngo nahanga gukena gutyo okay umwana we yarakuriye muri kati kanaka akinana umupira na babandi nyine biragoye cyane yuko arota kugira imiliyoni 100 na karori oya izina wo kurinda kuvuga izina ry'umuntu mugabo nka quartier turiko turatanga uburorero kuko nko ngaha mwa kino gihugu cyangwa kino gisagara ama quartier uko bizitwa ko sumba no twese turabizi kuko nk'ubu ushobora gufata nka quartier dufate nko mu Buterere ushagiranya no kumutanga okay uravyumva nk'uko udashobora gufata mu Kinama uhageranye n'ikiriri uravyumva rero ivyo nibaza ko umuntu wese ashobora kwitahura kuko twese niyo tuba niho bamwe niho bakuriye canke no dutemberera nibaza ko byari ibintu bisanzwe okay jero ryari naganiriye n'umuntu arambwira yuko yakoze akazi se gasanzwe ico gihe yari mengo aba no mu Kamenge regera bajya abana bariko barakina umupira gutya na gutya abaza ati wewe mu buzima wumva ushaka gushika kuki ugasanga umwana normalement umwana afite imyaka mikenyi ni wa mwana dans les conditions normales abategereza kuvuga ati okay jewe nifuza gushika akarota ibintu jewe ndifuza kuba kumwe ku ishuri bahora batubaza ubifuza kuzoba ikini waje ishuri bamwe akavuga ati muganga wundi ati mu pilote wundi akati ibintu byinshi ni wa mwana ari normal abafise indoto arota ibintu ariko rero ngo uyu muntu yarigeze kwegera abana abaza ati meze gute ushaka gushika kuki usanga umwana afite imyaka 7-8 ntazi nawe nyine icyo ashaka gushika ivyo rero navyo kenshi bikunze kuva kuki ni kwa kundi kutabona inspiration okay nk'ubu uno munsi mu Burundi nta Rolls Royce ihari canke nta Bentley nta muntu aragura Bentley nizo ni imodoka nta muntu aragura Lamborghini uno munsi rero ugiye ku Buterere mugabo Maybach ngo hari umuntu afise Maybach hari umuntu ayifise ariko turaburiye mu barabara uramaze kuyibona bon narayibonye ku oya iriko iratembera oya none zitemberera nico kibazo umuntu cyayibaza rero uno munsi ufashe umwana aba ku Buterere ukagereza kumwumvisha uti hey wewe urashobora kuronka Lamborghini nico kintu cyitwa Lamborghini ntacazi urashobora kuronka Maybach nico kintu cyitwa Maybach ntacazi bisigura iki cha kintu ntiyarose amahirwe yo kukibona cha kintu ntiyarose iyo inspiration avuga ati naka aratunze okay no munsi umuntu ashobora kwibaza ati mu Burundi umuntu afite amafaranga menshi afite ngaha umuntu nta nyishu yo bitoreye icyo kibazo ubajije na Forbes nta ugiye no kuri Forbes naho ubona meme na Google ubajije na Google ukayibaza ngo umukire wa mbere mu Burundi nyene baratanga ibintu nyene barakwereka ibintu nawe ibintu ushobora kuyumvira nawe ubwo ukavuga ntareko ariko na Google ko rero urumva abantu nyene byase baragira ama estimation akavuga ati umukire wa mbere ashaka miliyardi 200 nama estimation gusa atagize atacafatiye ko gusa bica biza bitanga iki bitanga yuko nabandi bari nyuma babana bagikura ubukebuke canke bakicaruka ya inspiration ntayo baronse ntibazoronka amahirwe yo kuvuga ati ndakeneye kubona naka n'uyo naka ntaramubona niyo naka ntaja no kubitangaza makuru yanspira abantu uvuga ati jewe nakoze gutya na gutya ushobora no gukora gutya na gutya no kuvuga ibi byose n'ibintu bica bifrena cyane abajene bakicaruka okay uno munsi Amerika kuba ari igihugu cya mbere cy'igihanganga bien sûr nico gihugu cya mbere gisa milliardaire benshi bakurikira Ubushinwa Ubufaransa oya n'Ubushinwa ahubwo mwinondwe nyene abamiliyardere ahubwo mwinondwe nyene sinza hano nasomye nabonye ahubwo yuko Ubufaransa nabwo n'Ubufaransa yuko uno munsi ari bwo bwa mbere tuzaba miliyonere menshi oya siniba sindabibaza
sinibaza ko Ubufaransa abamiliyoneri benshi bariko barahunga Ubufaransa nicyo gihugu ubu abamiliyoneri benshi i Burayi cyane benshi bariko barahunga baja za Dubai canke muri Amerika. So rero wumve yuko Amerika nicyo gihugu ca mbere gifise abakire benshi, ariko uno munsi abakire abantu bafise ama entreprise akomeye muri Amerika turabasanga mu biganiro mu binyamakuru, turabasanga mu makonferanse. Twibutse ko turiko turategura konferanse kubera ko yatoza umukire umwe mu Barundi avuga ati ndafise akajambo ahubwo si n'ikibazo cyo kuvuga ngo guys turiko turategura konferanse izoba mu kwezi k'umunani twagira tubasabe umuntu wese azi ko afise oncle wiwe canke tantine umukire turamwisabiye adufashe aduhuze nawe apana kuduha nimero ngo hengu uyu nimuvugana genda umutubwire ati hari abantu kunuku numvise bavuga ibintu binini bifuza umuntu w'umukire ashobora gutanga ikiganiro. So rero neko ndavuga kuri ico kintu ca Amerika no munsi kuva Amerika yatangura abantu bafise abakire bemewe baranditse ibitabo. No munsi ugiye kubura mu Burundi ninde mukire yanditse ibitabo naho hari. No munsi abakire muri Amerika baragiye mu binyamakuru barasigura ama technique ngene les techniques psychologiques philosophiques spirituelles baciyeho kugira bashike kuri ivyo kuri izo ndoto zabo baraja mu binyamakuru barabishiraho. Ariko no munsi ugiye mu bihugu byo muri Afrika cyane ni wacu ivyo bintu ntabyo. Ingaruka yindi bica bitanga niyi ni kwa kundi yuko nababandi bari inyuma babandi batonye gwagwaruka rukicaruka ni babandi nyine baca bagaruka baca babona yuko mwaye yonyine yo gushika ku bukire no kuja muri politiki. Kubera iki nta inspiration baronse kuva bagikura babonye yuko abantu bafite amafaranga arabanyeka. Oya unakarero rero nisho kinagira ndakubwira ngaha ugende kuri Google wandike umukire wa mbere wo mu Burundi ubaze umukire wa mbere wo mu Burundi mu rurimi rwose ushaka bazaguha izina ry'umunyapolitike urabyumva kandi uwo munyapolitike nawe niwacu usangura uzawusanga nayo mahera tayafise urabyumva rero mu gico kintu kirababaje rero je nariko namaninde kavuga tuti none reka tureke kuja ruguru kuko tugiye guroho ni catastrophe duheri Bujumbura sibyo nuko twariko turabivuga jemba mu Kinama ugiye rukaraba abana bacu canke abana bo mu kibano hari ugenda ukabaza umwana ukamubaza ati wewe wifuza kuzobiki kugira wumva ko bwiye ikintu kizima dakora nimiburi arashobora nko kukubwira izina ry'umuntu mugabo zo gusanga uwo muntu ari umunyapolitike swat zo gusanga izina ry'umukuru w'igihugu swat zo gusanga izina ry'umuntu yabaye celebre mugabo muri kote politike no kuvuga nawe ntanazi ngo ntanamuzi yumva nkuko gusa warabonye umuntu ku mipira y'abantu bagacuvuga ni naka no kuvuga rero je umuntu kwibaza eske ntituzinjiremo cyane mugabo gusa nk'abagani eske politike nico kintu ca mbere nk'umujene cyangwa umuntu akiri muto yarakwiye gushira mu mutwe cyane ko ari ico kizotuma atera imbere. Oya aho niho novuga Afrika si Afrika urumva niyo misconception abantu bagize canke ukutatahura ibintu ugiye kuraba no musi ugiye muri reka niturinde turaja kure tuje muri Kenya usanga abajene imyaka 25 27 bafise Mercedes Benz Range Rover muri Kenya rero ntaguciriyeho uzabona muri Kenya baragura ikintu biti Benz abana muri Kenya baragendera mu kintu bita Benz abana zoze z'imyaka yakure uno munsi ntibyo 2025 uno munsi muri Kenya usanga abana bakiri bato bagendera ama Benz ya série 2023 série 2024 meme nk'ubu hari n'ubu usanga afite série 2025 ugaca wibaza none izo inspiration zikurahe. So rero ntuje kure rero muri Kenya uno munsi ugiye kuraba mu bihugu byo muri Afrika birimo abagwiza tunga batunze indege benshi Kenya irasumba South Africa cyanashoboka irasumba Nigeria aho hantu none uwo mwana kuriye ngaho hantu abone ivyo bintu aho utudege tuguruka mu kirere ngo n'akadege kanaka kandi akadege kanaka agiye gutembera nakayigiriye mu ifamu agiye n'indege uwo mwana yoreka nawo kugira indoto zo kuvuga nane nzo bangana gute
urabyumva hari akantu nagira mvuge gusa urumva muga ntaco gusa ashatse kuvuga iki umwana akuriye abona indege urabyumva zica mu kirere ziguruka uyu mwana azogira mu mutwe azokuruka avuga ati bwaho ndi birashoboka yuko umuntu agura indege birashoboka yuko umuntu agura indege je twakuze twe twumva bavuga yuko mu Burundi ata muntu agura indege urabyumva ngo n'amategeko ntabyemera niko ndakuvuga uko twakuze tuvyumva uyu mwana azogira inspiration tangure kwiyumvira byagutse ariko uno munsi twebwe twaciye ku ntebe y'ishure dukeneye inspiration tuja mu gusoma ibitabo byanditswe n'abanyamerika tuja gusoma ibitabo byanditswe n'abanyaburayi kubera iki niyo washoboye kubishira ahagaragara ariko navyo biragoye kugira uze kuronka inspiration ivuye ku muntu w'uburayi utazi ahantu yakuriye n'ukuntu vyagenze n'aho aba yavyanditse mu gihe ata muntu wigeze ubonesha amaso yawe imbere yawe exact n'ubundi rero niho bikwereka yuko bigoye cyane biragoye cyane bishaka ikintu uno munsi muri Afrika umuntu ashobora no kubona umuntu yambaye ikintu kizimvye akayiha umunwa agenda ikuzimu canke ngo nayo yibye canke bavyumva kubera iki iyo miliyo ntayo yamenyereye iyo mindset yuko ico kintu kibaho kumara mashobora kwambara ikintu kizimvye iyo mindset ntayo yagize ntayo yakuze abona uretse no mujyanyi wiwe no mu ntara yose avumwe mu ntara yigeze abona so wumve rero yuko mu bihugu by'iwacu icyambere biragoye kubona abakire kugira iki atari bavuga ati kubona abakire ngo ugende kubasaba ngo je muje kubaramutsa basi muhurire no mwibarabara imodoka y'umuntu unamubone gusa unamubone kuko urumva kubona ikintu gusa kubona ijya modoka gusa cyangwa no kumubona gusa hari izindi mpemu abantu basengaye niyo icya kabiri naco no kugira umuntu kubaka ikintu biteye ubwoba ukazona mubona yahaje ngo nitabu no kumenya ngo nicana ko ngo nitabu nk'akarorero nk'ubu hari ahantu umugwiza atunga yubatse ikintu umugwiza atunga akomeye ndavuga ni hajye ahantu je niho nzomubonera no kuvuga nagize initiative yo kuvuga tuti hajye ahantu nzonda kubera umva ndabizi yuko navuga ati abakire barazinduka kandi niko bimeze buryo umukire atazindutse aragorobetse ndavuga nti rero uje hajye ahantu nzonda hicisha mu gatondo ndavyumva no ku mugoroba ndavyumva mpaka jewe nakanze ndamubona hajye ahantu kujya shanti ndamubona amaso mwene singene suko muramuza ndamubona amaso mugabo iyo nyubako yaraheze baranayinjira uwo muntu amukubise ijisho mugabo gaca banyereka ngo ujya ngo ni musaza ngo madamu wiwe ngo babikurikirana ngo ni madamu wanaka babikurikirana guys rero icyo twashaka gushika ko ni iki abantu abakire ni mutu inspire nta kindi tubasaba subuzi tubasabye amafaranga tubasabye niba twinspire nabigenje gute guys cyo turi bato mugato turi twinspire abandi twebwe bino bintu ugira tubijemo twabigiyemo kubera hari abarundi babikora ibi bintu bya mwumva tuvuga twabigiyemo kubera hari abarundi n'abandi bahari je nibaza yuko n'abantu bitwa ko babikora abantu bambere batangiye kubivuga nabaza ko bitweye rero twe twabibonye muri za Kenya abandi babona za Nigeria abandi babona za South Africa mugabo turabijamwo tumaze kubona umengo birafatiswa nta nabandi barakora ama conference nta nabandi barakora ama conference twabaye abambere twabaye abambere musanzwe no rero no kuvuga ngo tumaze kubona umengo birafatiswa twafashe ingingo yo kwanspira abantu hano kubanspira ngo dufite amafaranga cyangwa ibikini bikoya mugabo kubabwira nti rima worore udandaze ugira iki mugabe inyuma y'ivyo hariho n'ubundi buzima ushobora kuzobona umuntu abayemo cyangwa abandi bantu babamo kandi bagatera imbere birabakire zimbitabira ama conference ngo dutere inkuru mu tuganirize tubone abantu mwandika ibitabo mwandika ibitabo mukora ama conference muduhe ikiganiro kuri WeTalk business no no munsi nk'ubu twa turashobora gukenera nk'umuntu duhe ikiganiro kuri Twitter mugabo turiko turaba-approachinga ntitubaronka turabura ahantu twoca kugira tubashahire mugabo ukuntu je ndiko ndabitawe cyangwa ukuntu ndabibona ari na kwa kundi uvuga ati bon reka nishire muri mind yawe kavuga ati
nk'ubu jewe nerekanye ko mfite amafaranga abantu ni babi bazombona gute bashatse kwishira mu kibanza ciwe cyangwa akavuga ati nk'ubu ndayerekanye abantu bagaca baza badodora ku biri wanje ngwe kuko nicyo ni ikintu n'abakiri bakunze guhura naciyo urabye nko kuri internet ugasanga hariho abantu birirwa biruka inyuma ndashonje nagwaje umwana onkiri wanje bamusabye imiti ikini ugasanga rufeti yuko umuntu yavuze ko afite amahera abandi bantu bakamubonamwo igisubizo cy'ibibazo si bibi ariko hariho n'ukurenza abavyumva ugasanga rero peut-être nivyo nabyo nabo batinya cyakavuga ati sifise abancungera umutekano je nohura n'abantu bakankubita kaci hariho ingazi umuntu arenga ugiye abakire turiko turavuga saba bakivuga ngo muhira ngo banaka ngo bashoboza kunsaba cyangwa baza kunsaba ubuzi cyangwa banaka ngo baratelefona twebwe ntitunakeneye ko muduha contact mugabo urashobora kuvuga ati naka ndiko ndamuraba ku biganiro akora cyangwa ndiko ndaraba naka ariko narabonye hano ariko araganira na banaka ndashobora kumapproachinga tukavugana kino kintu azurunga zufise ikintu nawe ushobora kuganira nawe aravyumva ibintu nk'ivyo rero no kuvuga ngo inspiration dushaka uko tubabona uko tubabona mu bisanzwe ntabwo twari turavuga ngaha kino gihugu uno munsi imodokari biragoye mu kubona imodokari shasha ngaha atari V8 cyangwa Range Rover imodoka twita ko zizindi Range Rover niho uno munsi ushobora kubona ya seri nka 2020 V8 zozo nibaza yuko na seri 2023 zirahari 2024 zirahari yindi modoka ngaho muzo kubona izimvye atari za Maybach wavuze ko tumutarahurira mu barabara ngiye mumaze guhurira mu barabara izimaze guhurira mu barabara iyo bizimvye shawaretse V8 na Range Rover burya hari izindi burya ntazire ndiko ndabona rero biragoye uno munsi reka mvuge kino kintu birababaje kuba uno munsi ushobora kumva umuhagira guri imodoka aca kubaza ngo ni marke ngo naka naka reka simvuge iyo brand y'abandi mugabo base abarundi mwese mabizi marke umuntu wose agira guri imodoka abanza kubaza iyo marke ari cyanda yivuge nta kibazo uzumva nko je mu marke Toyota none ukazumva mwera kuri kangahe mwagomba kuziga mutiyese zazo nguze ngo ziraboneka nuvuga ngo izo modoka rumva zose twavuze zimvye V8 marke Toyota biragoye kugira n'umuntu uza gusanga ngahatunze Benz voiture usanga ari muri 86 and of fabrication biragoye kuza kubona umuntu kabisa atunze Benz ya seri nka 2020 rero turakeneye inspiration nk'ubu nk'akarorero nako ndabikubwira hariho ni umwana w'umukire abyumva mu bakire kabisa no munsi uramubona yagiye mu kavakansi ni ku mbuga biri ku mbuga ziwe kandi ndibaza nta kintu wambeshemo kuko ni n'umwana wiwe abyumva uramubona yagiye mu kavakansi yatembere nk'ibyo iyo mbere rero nka se wiwe cye yandika nk'igitabo cyane tukamubona ukimenyesha amakuru kuko urumva n'abajene bangahe batembera bagira amavakansi nabonye ka video agira muri première classe agiye muri vacances première classe iyo mbere ugira muri première classe tu vois nabonye ka video kuri statue y'umuntu yashitse ko ka video k'umwana w'umuhungu n'umukobwa badatinga umukobwa ashabazanya umuhungu uti nako mbona mu buzima bwiza hano hantu batufashe neza ukora iki bamuhungu acamubwira ntawuzi oya witwa gute baza gukwa
baramutse baze kuko baramutse ni ukuvuga rero uno munsi ubonye umwana w'umukire aho ngaha yibereye mu vacances nka Dubai akabona nyine nk'ahantu atembera n'abandi bantu birago biratanga bishobora kutanya inspira byo kuvuga ngo nzogenda kubera papa yarondeye ngo nanje bikanga ingufu zo kurondera kugira abana banje bazogenda aho hantu exact rero no kuvuga ngo umutwe inspire kugira ngo umwana wo mu Kinama umwana wo mu Buterere nawe gira indoto zo kuzobaho umwana w'ukiriri no kuri yego ikindi kintu naco no munsi je nibaza yuko impamvu turiko turavuga ko nizo meba turazibona nibaza ko zitemberera kubera ntizitembera no mu barabara ayari yose nibaza yuko muri centre ville kuva nka Kiriri canke Kabondo nibaza ko zishobora nyene ngo barabara ngaho nibaza ko zihari niho yabona mu Buterere mugabo oya nimugerageze aho mavatiri mufise mu mpango usohora gusaba weekend ngo ngiye muri arena sino je ndibaze ko bitagenze gutyo kuvuga ngo uravyumva secondaire bya university byo nibindi ayejeje acarondera amafaranga acarondera akazi arosa akazi asaba credit ari ubujumbura ntaza kubaka uko biraza kuba bigoye acagira mariage Sharongo acaza n'umugore rero mu ngorane zo kuri credit amatarindira imvire ubwo buzima buratuje mugabo hariho ubundi buzima inyuma y'uruhome hariho ubundi buzima abandi bantu kandi banabishoboye boshobora kugufasha Sisi umugenzi w'umutrader yumvise ubundi mugenzi y'inamu yavuga ngo mu Burundi n'abantu batazana trading bahari yego mugenzi wanje kanu kari muri mugabo mugenzi uwo muntu carenze ko ngo iyo haza kuba ari abantu abaturenda ngaha ari tuba tubona Lamborghini tubona ama Bentley Maramo ivyo nizo ngo tutarabibona ngo ntabahari uwo mugenzi wanje kanu karamuriye karamujya none muzi ngo numva kindoga ko bishango nanje ngo nzokora ngo mpaka kanye kana nakayavuze yicishije impamvu yakavuze no kuvuga rero hari challenge ibindi bihugu muri Tanzania hari umupeteri karagira challenge kabisa byo mu modokari avuga ati tembere ibihugu byose byo muri East Africa nta muntu umusonze amahera ebana buri munsi bafite imodoka rishashe kandi zimvye ebana buri munsi amakuru ku buzima yibereyemo muhira akorera ndemba gahana undi mwana muri East Africa tunganye imyaka afite amahera n'indi gushika abakenye bamuhagurukiye niko ntewe TikTok mu minsi sizi ko bayiripotinze canke bayihakinze barayitwara yanarize bana mukuza mu marira yaciye agurika ivatiri aje kugira ngo mwana muzi ngo muranya rero no kuvuga ngo nko muntu hari abantu bamubona nko kumenga ntakomeye mu mutwe cyane bariko barabona umengo no kwiyemera cyane biki nibiki mugabo ni inspiration ariko ari inspiration uvuze kuri ico kintu ca challenge ejo bundi naho nta no kwezi kurahera muri Nigeria niho hari abajene b'abatrader kabisa bamaze kuronka amafaranga araba miliyoni reka so nayivuge abantu bumve yuko nayo majamba ba umuntu usanga afise nka 16 millions de dollars umujene moins de 30 ans 16 millions 20 millions de dollars erega nayo materwe tutayambuza abantu ntibamenye yuko nabaho none ikibazo ngiki uravyumva none nkunda kubaza jewe muyingi wacu hariho iyi periode igeze kubaho muyinga inzahabu ibintu n'ivyo kugira umwana yavukiye aho jewe navukiye yumve kandi cyo kintu cyo ngo idolari ibyo bintu umwana arahera no yohera n'amezi 5 acumbise ibyo je mutagyumvise mukana atumvirije nk'amakuru y'indi mwana babivuze cyangwa n'ahantu bavyanditse abaye nyene ari update kuri izo soso rero kugira uze wumva umuntu ngo aratunze ngo $1 million hari n'abantu mutima cyose je nk'umuntu avuka iwacu yumve yo inspiration yo kuvuga ngo nzotunga $1 million mu marundi yumva arankanga ibyo mu Burundi bakatubwira bagafatira $1 million kugira uze wumva umuntu avuga ngo akura afise yo challenge biragoye ko cyambere araraba mu bisokuru by'iwabo agasanga uwo bamubwira yoba yakize yatonze ikintu
urabyumva rero no mu kibano nta hantu abibona urabyumva no mu ntara yose nta nabibona nuwo guze imodoka yaguze ya market Toyota nyene imwe areca ndakubaza mu mwera kuri kangahe upiyese zago zirahari uravyumva nayo ntiyanayiguza ari shasha uwo muntu rero kugira ze akure mu vyumviro no kuvuga wewe wageheze ishure icambere no gusaba credit no kurongora agashaza n'umugore bagafashanya gaca mukubita muri vyo bibazo byo kuzoreha credit bas ubuzima bwo bwose bwashobora kwiranga so rero nako ndakubwira rero kuri kintu abo ba Nigeria ikintu bakoze umwana wo mu Nigeria atari inamura jewe mu mwaka wa 2024 ninjije na 95 millions de dollars yewe gaye muri trading miliyoni 95 na zitanu z'amadolari abandi rero barabyumvise baca musamira hejuru ayo ati reka we ntabyo nta makuru ofisi ati canka ati reka ubwo beshi reka gutubesha basanga nyine batangiye ko argumenta hari kuri Twitter no munsi ugiye yitwa Dapo Willis ni post yagize abandi ba trader bakomeye kandi bafite n'amahera baraza baramwishura baraharira bo icyo rero ikikwereka iki kuba no mu millionaire madolari ibyo nibyo hari nabo ko office nko ma 25 gutyo ko ari mbere wa mbere muri Nigeria hahurikira ba Jeffrey n'abandi kuba rero ayo 95 miliyari yinye cyangwa atayenje sico kibazo gusa ahubwo niye impact bizogira kuri wa mujene w'imyaka 18 20 ariko arabumviriza avuga ati abantu bari ko baraharira mu mamiliyoni $, gabone birashoboka ariko kuri ahantu ngira message yumvikanye guys nibaza ko message mwayumvise hanyuma we talk business turiko turategura conference izoba mu kwezi k'8 kandi mu matariki ya mbere y'ukwezi nibaza yuko mwinondwi turabaha ikibanza turababwira ukuntu bizogenda rero ni munyaruke cyane mugire subscribe kuri talk business tuzonatanga giveaway y'amatike biranashoboka ariko ku bantu bazoba badukurikirana cyane kuko ibiharuro ntibibesha tuzotora muri commentaire abantu bakunze kugira commentaire cyangwa igihari ushobora no kugira dushobora kuraba ku ma commentaire mwagiye mugira tugaca tugatora ikibazo tubona yuko abantu badukurikiranye cyane mu commentaire bashobora kugitora vyoroshe kugira ngo abari boduha izo tike rero nibaza yuko twovuga ntitwoheze iyi ni debandende mugabo nibaza yuko message yashitse nibaza ko mwayumvise twababwiye yuko umuntu afise uwawo yagafashe umudohoza nabo tuza turiganirira ntangora ugendana n'abagize atunga batatu umugize atunga agira kana bari wewe ugendana n'abakire batanu umukire wa gatandatu ni wewe ariko jambo nagira nkoresha sindari kunza ariko ni wagendana no utari karagana inzira y'iterambere umwe canke babiri batatu bane wa gatanu muzumenye ko ari wewe niwe uzoburi kugana inzira itajana kwiterambere niwe uriko zoro kugana inzira itajana kwiterambere rero reka duce inzira twebwe bishobora kuba twaranageze ngaha ugasanga nyine ubuzima ntituzorenza ngaho tugeze naha nyene mugabo twinspira abana bacu yes canke nabo mu kibana bariko barakura thank you so much